Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Mukaba muyashyikirizwa na Hervé Niyuhire. Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu mwadukurikira muciye ku buhinga ngurukanomenyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu BE. Kaze mano makuru yo kuno w'Imana igerekezo rya 8 Nyakanga umwaka wa 2024 ari makuru nayo akabagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Mugihe hasigaye iminsi mike ngo umwaka w'ishure mu Burundi utangure, abavyeyi bo muri komine ya Gashoho mu ntara ya Muyinga bari muyabira kubera batabona uko bazurumika abana babo ku mashure, uretse ku bikoresho bizimvye no ku mashure aho bana babo biga ntibahengeshanya kwama bahora babaka ayandi mafaranga mwabikurikira. Basa kuronswa udufaranga twabo abanyagihugu bo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke bagurishije umwimbu wabo ku kigo Anagesa gushika ubu hakaba haheze amezi agera kuri 2 atanigiceri. Nayo abanyagihugu muri zone ya Kanyosha baratewe umutima uhagaze n'ubukene bw'amazi buguma bwibonekeza. Iminsi 2 ikaba ihera atanima rikorose, aho ni mu gihe leta idasiba guhimiriza abanyagihugu gukoresha ayo mazi, na cyane muri kino gihe indwara y'ibihara vy'inkende imaze kwibonekeza. Mukanya inkuru mwimwe ukwaye. Ndasuye kandi kubaramutsa, reka ano makuru tuahere mu gisata kijanye n'intwaro ibereye. Ku munsi wa gatanu igihe umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro yari kwashikiriza abashinga amateka icegeranyo ntabanduka cisuzuma ry'ingene amafaranga akoreshwa n'ubwo bushikiranganje, umushinga amateka Patricie Nduwimana yavuze ko ikigo BBN hamwe n'ubwo bushikiranganje boba bakingira ikibaba abahingura inzoga zisingaza amagara y'abantu. Ndaje hano harategekanywa les sanctions zitandukanye kubijanye n'abakora izo produits. Mugabo sinabonyemwo kumbure sanction infligée à ces producteurs kubijanye n'amagara y'abantu. Ndavuga karorero hari aho biheruka kuba aho les consommateurs bashoboye no gufa kubera ko bafashe izo produits zitandukanye. Ni gute inzoga zikogwa ugasanga umuntu arobserve de cas de mort bazinyoye, nimba BBN iba yazipimye koko nimwumva yuko izo nzoga zikonte na uburozi budasanzwe. Nashaka kugaruka hakurikira izi sanction ziri prevu hano kubganje numva zidasanzwe, none ko tutarumva ibintu bijanye no kugira gute no guhana biboneka. Jewe nuvumengo d'un côté haraba protection au niveau de ces producteurs, mugabo bivanye kumbure nuko quelque part bakingigwa, sinovuga ngo bakingigwa nabande, mugabo ugarutse urabona yuko abakora igisata ca BBN barashobora kuba bamwe bakingira inyungu zabo. Nyakuba umushikiranganje nimuraba neza muzova musanga no mushikiranganje mujejwe hari abakingira inyungu zabo kuko ntibitahuritse. Hano nabonye l'odere prévu kugira ngo bashobore kuja kuri tere barabe bakurikirane ingene biriko biragenda. Ndagaruka nkavuga nti no n'uwo mwanya wowo ntimubona ko oba ari munini wo gucungera ivyo ubushikiranganje bwategerezwa gucungera hataratikira inganda. Umushikiranganje Mayi Chantal Nijimbere yishuye ko abakora izo nzoga aribo hagera igihe bagahunyanga amateko baba bariyemeje kubahiriza. Reka dukurikire umushikiranganje Mayi Chantal Nijimbere. Mu gihe rero ikinyobwa gitanguye gushirwa ku isoko canke cahinguwe cyaco cyose haca hazi phase ya surveillance du marché et contrôle qualité ikorwa na BBN. Aho BBN ntibikigiye mu ruganda aho kuja gutora ama échantillon ku masoko kugira ngo irabe yuko yama certificat de conformité yatanga abo bantu baci conforma kuri ya manorme. Ikigaragara ni giki nuko abahingura bavuye muri BBN na ya ma échantillon yabo baraheza bagasubira mu nganda bagahingura. Le premier lot de production ivya mbere bahingura biba bimeze neza
ibya kabiri biba bimeze neza mugabo hari igihe duca dusanga muri wa mwaka wa muntu ahingura swat yarongereje ubukari bw'inzoga swat hariho amaproduit yandi yongeyemo yategereje gukoresha icamwe iki tugasanga afitemo ikindi camwe bivuga rero niho akenshi iki kibazo mwabajije mubahwa muti BBN ni gute itanga certificat ikongera ikayirotira BBN imaze gupima les échantillons ziri ku isoko isanga hariho de no conformité ni ngombwa ko yaverifisanye n'Ubuganda ikamubwira ati ibyo waje gusabira uruhusha pour la conformité muri kurabikurikiza mu gihe utari kurabikurikiza baraguha ikiringo cyo gukosora ayo maeka namba ari bukari todarko wongereje washizemo ubukari bahabwira ati genda usubire inyuma urabe kuva kuri chaîne de production yawe aho wahereye kugira ngo usubire wikonforme kuri norme bakaguha ikiringo cyo gukosora haba mu by'ubuhinga canke muri matière première ukoresha canke kuraba ko atagatosi kari kuri ligne de production muri ico gihe iyo byanse ko umuntu akosora hakirika niho rero BBN kigaruka avuga uti ko twaguhanuye kuvyo wokora kugira ngo wikonforme kuri norme ubu rero igikurikira ni retrait de certificat ni kuvuga igihingurwa cawe canke ikinyobwa cawe nikicemeje kuko hariho ivyo wahinduye par rapport y'ivyo wari waje kwiyemeza nk'uruganda rero mwumva yuko nta kuvuguruzanya kuba kurimo ni procedure ya misi yose haba ku binyobwa byambiye canke ku bindi bintu byose babiko birahingurwa. RPA turabandanya n'amakuru twabateguriye gukomeje kubabwira mu ntango zano makuru hari abanyagihugu gushika ubu bataronswa amafaranga y'umwimbu wabo bagurishije ku kigo Anagesa muri commune ya Buganda mu ntara y'Ibitoke gushika uyu munsi amezi agera kuri 2 araheze abo banyagihugu atagiceri barabona ku makonte yabo kandi badasiba kwizezwa ko buca bayahabwa ibyo nido na Wafere Kwizera. Uwo mugwi w'abanyagihugu batararonswa udufaranga mu gihe bari bashoye umwimbo wabo w'ibigori muri Anagesa gushika ubu ntibazaho ikibazo gihagaze. Abo banyagihugu kubgabo bakabona ko baguma bajuragizwa. Ikibazo cabo baragituye mu stanteri wa commune Buganda ariko nawe nyene nta kinini yabafashije. Uyu munyagihugu avuga ko mustanteri wa commune inyishu yonyene ahabo banyagihugu ari uko abo bagize ikibazo cyo kurungika abana ku ishure bomwegera akabafasha. Barashoye umwimbo wabo w'ibigori ariko biboneka ko baciye bafata amafaranga yabo bo gushika n'uyu munsi baguma bajiragiza abandi barabahaye ariko bo baguma bajiragiza ngo nibarindire ngo igihe leta izofatira uburyo bwo kubaha ayo mahera ngo bazoyatora ngo ubu bafise ikibazo cy'umwana w'ishuri hari musane ngo naze ndamuhamakaye none twebwe twagurishije umwimbo no kuza twirukanga wenga si byacu twarondeye barima aho bakotesheje tumva n'inzara yinjiye mu miryango yabo. Ikibabaje kurusha nk'uko bishikirizwa n'abo banyagihugu ni ingene Anagesa yabasavye kuguruza amakonte kugira ibashirire ko amafaranga yabo bakayuguruza ariko ntihabe n'igiceri ca 10 babashirirako. Muri kino gihe bagatangazwa n'ingene Anagesa idahengeshanya kubaha amasango adahera kandi vyabo biriko birononekara. Baguma babahenda ngo nibarindire barabahaye amanimero ya konti y'amafaranga bashiraho basanga nta mahera babashiriyeko ni ukuvuga benshi ntibarigeze babashira amahera yabo ku makonti baragiye ku makonti bagasanga ni zerofa none bababwira ngo ubu ngo bajya bagura ibigori ngo amafaranga barungitse ngo ntiyarakwiye abanyagihugu bose ngo nibarindire ngo igihe ngo baze kuyumvira ngo bakayaronka bakayarungika none amafaranga turindira tutazi n'igihe ibyacu byaranyazwe. Kuri iyo myidogo yabo banyagihugu RPA twarondeye Pamphile Hakizimana mustanteri wa commune Buganda kugira agire icyo bivuga ko ariko hakaba habuze uwitaba telefone yiwe ngendanwa. Tubibutse ko abo badandaza baburiye abandi bagenzi babo baronkeye bo rero bakaba bamaze amezi arenga 2 barindiriye ko babibuka. Arakoze mugezi wacu Wafere Kwizera. Mukanya twananiza n'amakuru yacu mu gisata kijanye n'indero. RPA Abavyeyi bo muri komine ya Gashoho mu ntara ya Muyinga bari muyabira kubera ko batarabona aho bazokura uburyo kurungika abana babo kw'ishure uretse kuvyankenerwa by'abo bana kugira baje kw'ishure bifeye biugwa umurengera kw'isoko. Abo bavyeyi bavuga ko no ku mashure badahengeshanya guhora babaka ayandi mafaranga kandi kubisanzwe abanyeshure fitwa ko biga ku buntu. Ni nkuru twateguriwe na Province Niyonzima. Abavyeyi barereye ku mashure ari mu
burongozi bw'indero bwa komine Gashoho baribaza uko bagiye kubigenza kugira abana babo babashe kuja kw'ishuri. Ibi bakaba babivuga bafatiye ku bukene buri mu miryango n'iduka ry'ibikoresho vya nkenerwa vy'abo banyeshure. Ndavye nk'ibintu ngene bizimvye nkagenda mw'isoko nkasanga amakake yahora ku bihumbi 12 ageze ku bihumbi 22 nkasanga ikaye y'ijana umwaka uheze yari ku mafaranga igihumbi canke amajana 8 none umunsi iri kuri 2,400. none kugira ngo nk'umwana azoje kw'ishuri nkatwe dufise abana ugasanga ufise abana 3-4 kugira ngo uzurungika abana kw'ishuri bizaba vyagenze gute? Mu gihe abo bavyeyi bagiye kwandikisha abana babo bafise mu mutwe ko abana biga ku buntu, baratangazwa nyabuna n'ingene ubu ahubwo ariho bariha amafaranga menshi. Ku munsi wa mbere bagitangura kwiga ngozana amafaranga y'ishuri, tuzi ko umwana yigira ku buntu niko bavuga, ngozana amafaranga y'ishuri nzana y'intebe biriya na biriya ukaze kwihiga ukibura ukavuga ati ndashaka mukurayo nogira gute, byose bikayobera umuntu. Ni ingorane mu mpande zose. Yego biragoye kuri abavyeyi bo muri komine Gashoho basaba bashimitse umushingamateka avuka muri iyo komine yitwa Nshimirimana Jean kuza bakamushikiriza ikibabakiye kugira kibashe gutorerwa inyishu. Arakoze na mugenzi wacu Clovis Niyonzima. Amakuru ya RPA muri akurikira muciye ku buhinga ngurukano menyi kuri wezi 3 akaburungu RPA akaburungu OBE. Mu gisata kijanye n'imibano haribonekeza ubukene bw'amazi meza muri quartier ya Musama zone Kanyosha muri komine ya Moha ni mu gisagara ca Bujumbura. Igiteye umutima uhagaze abanyagihugu bo muri iyo quartier ngo nuko hamaze kwibonekeza indwara y'ibihara vy'inkende. Leta nayo ikabahimiriza kwikingira kandi atanamazi bafise aho bashobora kumara iminsi 2 atanima rikorotse. Idonido na Lemi Ndrakura. Abanyagihugu muri quartier Musama zone Kanyosha komine Moha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko haheze ukwezi kurenga bafise ikibazo c'amazi meza, naho amazi agize araboneka ku mabombo rusangi. Ibidi imwe bayizanira kwikinga ku mafaranga 1500 kuduga kw'isoko ryacu rya RPA bidutumenyesha. Kuri turafite ikibazo cyane gikomeye c'amazi mu gihe naya ndwara y'ibihara yamaze gutera muri Kanyosha. Turatangaza n'ukuntu leta ihimiriza yuko twoyirwanya mu gihe atamazi dufite meza yo gukaraba tubasha kumara ikintu cy'iminsi 2 atamazi abonetse. Yahabonetse ku marobine publique naho ugasanga ibido imwe yampa 1500 Isoko ryacu muri iyo zone Kanyosha nyene bimenyesha kandi ko bitoroshe na gato kugura amazi meza bayazana ku makinga kuko bisaba amafaranga menshi. Abenshi bagaca bikora ku mazi mabi y'uruzi Kanyosha. Abanyagihugu bagatabaza ishiramwe Regideso kubaronsa amazi meza kugira ngo bashobore kwikingira akaranda k'ibihara by'inkende. Nuvuga yuko batuzana ku makinga hanyuma kuzana munsi bido 10. Rero bikaca bihurana n'ubukene dusanzwe turimo reka mu kuvuma uruzi Kanyosha kandi uruzi Kanyosha nabo rukaba atasukurugira gikwiye, bigatuma iyo ngwara y'ibihara by'inkende bishobora kwandukira ku murindi uteye ubwoba, bikaba atari ibintu vyoroshe. Bitera akamaro Regideso rero yuko yaba ico dufashije mu maguru masha ibara ritaraba. Uruganda rwa RPA twarondeye umuyobozi wa Regideso Engineer Major Jean Albert Manitunga akaba yatwishuye ku butumwa bugufi bwa WhatsApp kuba twituye yo mwiroderera bakavugana. Arakoze na mugenzi wacu Lemi Ndrakura. Nunga kuno jigiwe tusozera ko ano makuru twariko turashikiriza. Nkabashimiye mwebwe mwese mwateza abiri ano makuru, nkashimira bagenzanje umwe wese kuco yafashije. Kuri mikro mukaba ari kumwe na Hervé Niyohire, nkaba ndabasezeye ndayifuriza kugira ibihe byiza.